n'abo bakamenyi abakoraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati muzogeza ryari ko babanyamujijya nino? Asanga Uhoraho ari we Mana, nimumukurikire. Nawe nyene ni yabari Bayali abari yo mukurikira. Abantu ntibamwishura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera abarira abo bantu ati ni jewe jenyine nsigaye mubavugishwa n'Uhoraho. Ariko bakamenyi ba Bayali na 450. Nuko nibaduhama amasabiri baheze bahitemwe iyo bagomba bayibage bayinjanjagura mu bikenye vyayo babigereke ku nkwi. Ariko boye gushira ku muriro nanje ndabagi yanje nanje ndabagi ya kabiri ndayigereke ku nkwi nyene sinshire ku muriro. Mweze mutakambira izina ry'Imana yanyu nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho. Haleluya. Uyu munsi turaza gutakambira izina ry'Imana yacu. Mwabage masazi ibiri mwese afate umugwi wose ufate imasa yawo. Mwebwe muri benshi mutangire muhamagara Imana yanyu. Nanjye ndaza kuza mu nyuma. Reka nababwire abana b'Imana bahora batabagwa bwa nyuma, bahora batabagwa ku munota wa nyuma, ku musegonda wa nyuma, niyo bahora inyishu zora ziboneka. Nawe Imana irambariye ngo mvugane n'umutima wawe muri aka kanya. Igomba kugutabara hahandi nyene, hahandi nyene warugiye kwiyahura, hahandi nyene bari bagiye kuguta hanze, hahandi nyene vya Mana yo niyo nyene Imana igiye kugutabarira kuko hagiye kubaka ikindi gicaniro gishasha. Reka baze some sifashwe ntara mutarumva igitumye dufasha. Haleluya. Amen. Umuti wabonetse. Nyumviriza neza, umuti wabonetse ku buzima bwawe bwaya masengesho. Mweze mutakambire izina ry'Imana yanyu nanjye ndatakambira izina ry'Uhoraho. Maze Imana iza kwishurisha kure ku rumuriro iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga bati iyo nama niyo. Maze Eliya barira abo bakamenyi ba Bayali ati nimuhite mwimasa mugomba bari mwebwe mubanza kubaga kuko muri benshi. Mweze mutakambira izina ry'Imana yanyu ariko ntimushire ku muriro. Condition ntimuze gushira ku muriro. Nuko babiri masa bahawe barayibaga. Maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo ugashitsa amashoka bavuga batewe Bayali nutwumvira. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana canke kibishura namba. Basimbagurika bicumbagiza hirya no hino ku gicaniro ubatsi. Bagejeje mu mashoka Eliya arabashinyagurira. Uyu munsi twaza gushinyagurira abadayimoni. Uyu munsi twaza gushinyagurira abarozi. Uyu munsi twaza gushinyagurira abapfumu. Haleluya. Nindu y'amasengesho. Nindu y'amasengesho yo gusenyura ibicaniro kandi nindu y'ubuhanuzi. Ico sinzi ko mucumvise mwari mwaracibagiye. Nindu yo guhanura. Nindu yo kuvugishwa kubidashoboka bigashoboka. Wizere Yesu gusa. Eliya ngo arabashinyagurira. Bari batangiye kuvovota, watangira kubashinyagurira. Bicumbagiza hirya no hino y'igicaniro bubatse. Bagejeje mu mashoka Eliya arabashinyagurira ati nimushire ijwi hejuru. Erega ni Imana kumbure yahubiye ku bindi canke hari kifatiri canke yamaze urubanza iri muri anniversaire. Ko nako nishiriye ko mu ariko niyishurirwa nanje ngize ako nanje nari kukababwira iyo mba nari impari. Kumbure yahubiye ku bindi canke yari bikifatiriye canke yamaze urubanza canke kumbure irasinziriye mukwiye kuyikangura. Nuko barashimika ariko baje
bashyira amajwi hejuru bika bagurisha intambi n'amacumu nk'uko umugenzo wabo wari uri. Amaraso aravirirana, maze igihe cy'amashoka kirenze batangura kuvovota gushyitsa igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera, ariko ntiyagira ijwi ribitaba cyangwa ikibishura cyangwa ikibabara. Maze Eliya abarira abo bantu bose ati nimwigire hino. Haleluya. Nuko abantu bose baramwegera, asa n'igicaniro cy'Uhoraho cyari cyarahongotse. Aka kandi ntabwo mukumvishe, waravuze ngo nimwegereze imitima yanyu kuri we. Uyu mugoroba bagomba gusanasana ibicaniro byahongotse. Mana we, mana si rimwe kandi si kabiri, abonye neza. My God, Imana iragutabaye muri teraniro. Ndabona umurozi agutera mu nzu yabaciye mu mbeba. Hari imbeba imaze iminsi igenda mu nzu yawe. Iyo mbeba si mbeba bubeba, ariko ni mbeba muntu. Uhoraho arayishe kuyu mugoroba. Hari imbeba uhorona mu nzu yawe ikagutera amakenga. Ijya si imbeba, uriya n'umuntu. Reka ndakubwira, umaze iminsi ugwana intambara zitandukanye, ariko Imana ivuganye nawe. Kandi ushima Imana ko wamwaye amasengesho ari we Imana ihereye. Imana ivuganye nawe wizo ntambara zishizwe ku iherezo. Uyo muntu yakugirira nawe nataza mu nzu y'Imana ngo akizwe yigana arapfa. Imana ihagurutse kubw'aya masengesho. Imana ihagurutse kubwawe no kubw'abana bawe. Iriya mbeba mu minsi uzoyibona umubyimba wayo. Mana ikavuga zamura haleluya. Arundi yavuze ngo Imana ikunda urwamo igakunda n'ibimazi. Nimukorereze cyane, nimuzamure urwamo rwinshi cyane.
imana yo mu ijuru igutabaye uri mwari no teraniro, ariko izamutse iwanyu, izamutse yuva, uvuka mu igenda, ariko umurozi bakoresha kugira ngo agire nawe ubuzima bwawe ari imwaro. Ndabona mudahari mwenga seho muri. Imana yo mu ijuru irenganye imisozi, irengana n'iyindi misozi, irengana n'iyindi misozi, igiye gutabara uyu mudamu. Ariko Imana n'urukundo, iyo hageze ko Imana itabara, ntabwo irabe ibyo umuntu atunze, ntabwo irabe imiryango umuntu avukamwo, iraba umutima, kandi ufise umutima wo gukunda Imana. Imana yo mu ijuru iragutabaye, Imana igukuye muri urwo ruzenguruko rw'intama rumazemo iminsi, Imana irazihesheje, isubire mu kibanza. Ndatangariza, isubire mu kibanza cyawe, isubire mu kibanza. Narangije, dukomere Yesu amashyi menshi. Umuntu yari amaze igihe azenguruka mu ntambara z'abarozi. Imana irambariye ngo namutangarize yuko Imana izishize ku iherezo. Ntabwo uhari neza, ibitekerezo byari nimubizane. Imana irambariye ngo intambara z'abarozi Imana isumara ko pale beba, Imana irazicecekesheje, Imana yacecekesheje ibishabu by'abayari, Imana yacecekesheje ibishabu by'abashera. Hari ibintu Imana icecekesheje muri aka kanya. Yabwira Bakamenyi ngo nimuhamagare cyane, kumbure n'Imana ishobora kuba hari ibintu yahubiyeko. Dufise Imana idafata urubanza, dufise Imana idacegwa, dufise Imana. Ariko mw'abantu b'Imana mwe niba muri go muzamure haleluya. My God, aya masengesho muzobona ibiyakomokamo, muzoraba inyuma y'aya masengesho. Duhanure cyangwa tureke dutahe? Oya, reka dutahe burije, dutahe tuzohanura ejo mu gitondo. Haleluya. Reka manurire uyu mumama. Zamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Zamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Sema haleluya. Hari abantu baguhagurukiye mwibanga kugira ngo ibyo ukora, ariko mw'abantu b'Imana, Imana irahari cyane ntayihari. Hari abantu baguhagurukiye ngo ibyo ukora biyongayonge nk'amazi, ariko Imana irambariye ngo ndakubwira igiye kubikomeza nk'ibuye. Barahagurutse ngo baguhombye, barahagurutse ngo ibyawe bisubire inyuma. Ibyo ukora ndiko ndabona biriko birasubira inyuma, biriko biragenda bisubira inyuma buke buke, bisubira inyuma buke buke. Uriko uragenda uhomba buke buke, ubirabisha amaso. Ariko reka ndakubwira, uko nyene biriko biragenda ureba, ni nako bigarutse ureba. Simuzi, ariko Imana yakuzanye irakuzi. Irambwiye ngo ijwi ryakuzanye hano. Hageze ko mvuga, ntange kuvuga muze mu ibyuma mbanza mutuza gatoya. Imana yakuzanye hano, ijwi ryakuzanye hano, ryakuzanye hano kugira ngo ibintu byawe bice ku murongo. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni, baracaye kwijuru ritabaye. Uzashima Imana bose babireba, cyubahiro cyawe ukiheba. Iguha kubyuka, mbonye Imana iguha guhaguruka gushasha. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo agiye kongera kuba mushasha, ubuzima bwiwe busubirane ishusho nk'iya mbere, ibikorwa by'iwe akora bisubirane ishusho nk'iya mbere. Kuko hari abantu bakubwiriye ku bapfu
bararembye. My God, ntabwo muhari abantu bo ngaha bagiye ku bapfumu baravuga umviriza, bagiye kumenya yuko wahonyoye muri repentance, bagiye kumenya yuko winjiye. Mbonye Imana ikuvura, ijwi ry'Imana rirambwira ngo nabari bagiye kumujyanika hasi burundu bitiwe bihagarare burundu, ariko Imana ivuganye nawe ngo guhera iyi saha ntibazogushobora abatakuweza. Hari imbaraga ibintu bimugwanya, afise ibicaniro bubatse ku buzima bwiwe, yizeye ko Imana ifise imbaraga zo kumenagura. Ariko kandi babwire Imana yahora ituma abamarayika bakaza ku buzima bwawe, ariko igiye kwimanukira yonyene, igiye kwiyizira, igiye kwiyizira. Haleluya. 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 Uyu mumama bagerageje no kumwica ariko birabananira, bashatse kukwica. Ndabona abantu bagize inama ngo upfe, abantu bafite ishari. Ndabire nk'uyu mumama mwiza kwe, aho utakuva utaishi. Nimuzamure icyubahiro nibatasha nimufise mutele. Haleluya. Iyo gutabaye cyagihe Imana ndumvira ikirambwira ngo si rimwe ubona Imana, si kabiri ubona Imana, noneho igiye gushira igufuri ku munwa w'abakuvuga nabi, w'abakujyaniriza. Uratambuka bakajya imisaya, reka noneho bagwara imitima, bagware n'amaestoma kuko haleluya. Ninduye amasengesho yo gusenyura icaniro bubatse tudahari, ariko mw'abantu b'Imana babyubatse tutariho, ariko mwuka w'Imana yuguruye amaso yacu kugira ngo tumenye ibyakoretse tutariho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abipfuje kukuriza amarira atashi wabo. Ntabwo wanyumvise neza. Abipfuje kukuriza, abipfuje kukubabaza, umubabaro utashi wabo, agahinda katashi wabo, bari barateguye ngo bize wawe. Ikirere cyugurutse. Semeni haleluya. Ndabona ikirere cyugurutse, abamarayika b'Imana bariko baramanuka bimura ibintu, bimura ibintu. Uzogenda ubisimbuka, uzogenda ubawa, ayizizisi akomoba muri mudu tukajana. Uzogenda ubisimbuka, uzogenda ubabana, bazajya bagucukurira imva. Ubwo mikrofone agume yumva kuko ndumva mfise umwanya utari munini. Samuirangana ndatangarije umuntu, ndatangarije umutamu, ndatangarije umupapa, ndatangarije umukobwa, ndatangarije umusore ari bari no koraniro yaranze ko bidashoboka
babigenderamo bazogusigura wa wundi kuko aya masengesho agiye kugupfuka akunyegeze bakurondere bakubure kandi utimutse ukiri hahandi barondera umuryango bawubure kandi ukiri hahandi barondera abana babawure kandi bari ariko mw'abantu b'Imana Imana ikuye umwuka w'urupfu mu muryango Imana ikuye umwuka w'urupfu muri famiye yanyu hari umwuka w'urupfu hari umuntu satani yagomba yikorere hari umuntu satani yagomba agirire nabi ejo uzozana na mama wawe hano muzane iramwimanye mama wawe so muzane ejo tumusenge ntabwo muri ko muranyumva neza ntabwo muri mudu nk'iyo ndimo Imana yimanye mama wawe uyu mudamu satani yagomba agirire nabi mama wiwe ariko kuba hano kwa kere problem ibi byuma yaragiye guhagarara umutima bukwe na bukwe ariko Imana iravuze ngo ntashobora gupfa ntashobora gupfa kuko twasenze tuko turasenga nimuzamure icyubahiro ku mwami wacu Yesu ndatangarisha umuntu ari hano abona ko hari ibintu bidashoboka abona ko hari ibintu bidashobora kwemera kubera Imana bigiye kwemera biravuga ngo Eliya asanasana icyo gicaniro cyari cyarasambutse Imana izanywe no gusanasana imitima yasambutse hari imitima iri ngaha yasambuwe n'amajambo yasambuwe n'ibitutsi yasambuwe n'urukundo ariko Imana irambaye ngo ndayitangarize izanywe no kuyisanasana yongere Imana irambariye ngo ntangarize abantu bakomeretse abantu bahuye n'ibikomere abantu bahuye n'ibikomere abantu batutswe abantu bavuzwe nabi Imana iraje gucecekesha amajambo mabi bakuvuze igihugu cyose ahabu na Yezebeli bari baracifatiye bagicurika bagicurura ariko igitondo kimwe Imana yagurutsa Eliya atakindi kintu aje gukora aje kubaka ibicaniro byasambuwe nta kindi kintu Imana iguhagurukirije nta kindi kintu Imana igitumye guha imbaraga no kugira ngo ukureho ibyo bicaniro biri wanyu byo bicaniro biri muri uwo muryango kindi gitumye Imana iguha inkomezi uyu mugoroba nukugira ngo ugende haji wanyu ugende muri rujya rugo ugende muri rya family ugende ushinga igicaniro gishasha hari ibicaniro bishinze mu miryango wanyu by'ubukene byo gufata ibintu nibifadike Imana yo mu ijuru ije kubisenyura yubaka igicaniro gishasha yubaka igicaniro abantu bakakibona muri iri teraniro harimo umuntu agiye gufata umurozi amufate mateka umufate neza na neza semeni haleluya umufate agiye kuza ajya nkuko yaramenyereye asanga ibintu bya
wahindutse, Imana yaguhaye ayandi maso. Ugiye kumufata, ndarahiye imbere y'Imana, ugiye kumufata, ugiye kumucakira, ubushobozi bwiwe bumuherane, imbaraga ziwe zimuherane, aze muri mwebwe. Harimwo abantu abarozi bavogera bakinjira no mu nzu zabo, akinjira no mu cyumba cyawe uryamamo numenye ko yahinjiye, agiye kwinjira mugo nazosohoka. Azinjira naze ariko ntabwo azosohoka. Yego sinzi ko mwabaye ahantu batega ifi, bategesha ibintu biti migono. Hari umuntu abizi, iyi ifi yinjiye mu mugono birayorohera, ariko gusohoka ntibishoboka. Bigiye kuborohera kwinjira, ariko gusohoka ntibizokunda, bazofata. Ndavuze ngo akira ayo mavuta yo kubafata, akira izo mbaraga zo kubafata. Ukagendana n'umuntu akugirira nabi umwaka, imyaka 2 utaramumenya. Umva uyu munsi Imana igiye kuguha amaso yo kumumenya, uwakwiciye ubuzima, uwakwiciye imibereho, uwakwiciye kazo. Mana yo abantu nibaza yuko batashe cyangwa atahe bazoze barozi bafise. Imana yo mwijuru igiye kuguha amaso. Haleluya. Eliya arasenga, sinasomye ngo manuke meze rya mirongo, ariko ngo arasenga, aravuga ngo uhoraho uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Sindiko nababwira amajambo yo kubamotiva, amajambo yo kubashusha, amajambo yo kuduza amarangamutima. Oya, ndiko ndavuga ijambo Imana yavuganye nanje, Imana yampaye. Niwaryumva ukaryizera, riraguhindura umutima mu muryango wanyu, riraguhindura igisubizo mu muryango, riraguhindura igisubizo muri bene wanyu. Abana b'Imana barakundana. Imana igiye kuguhindura umuti, Imana iguhindura urukingo. Uriya muntu ujya yicaye kuri iranje ugira kabiri, wowe inyuma yawe, uwari inyuma yawe nyine, wewe uri inyuma y'uwo yambaye impuzu ya ruje, Mungu wangu. Umugane wa Gogo ngo sindakubona ngo ariko Imana irakubona, sindakubona neza ariko mwe mu Imana yakubonye. Shaka kuba wicaye, shaka wigumiraho nyine ntacyo maho. Imana iguhaye CD igira kabiri. Uramenyere ubuhanuzi, uramenyere umwuka w'ubuhanuzi. Imana iguhaye amahirwe agira kabiri. Uri kuranyumva? Ingwira hano basi. Ingo ntacyo ngwino uko. Imana hari ibintu ije gukosora. Haleluya. Hari ibintu Imana ije gukosora mu buzima bwawe. Ndumva ngo hari amahirwe Imana izana. Hari
amahirwe Imana izanye mu buzima bwawe. Amahirwe y'Imana ni meza. Hahirwa umuntu yari yarababaye, hahirwa umuntu yari yarasuzuguritse, hahirwa umuntu yari yarahuye n'ibitutsi, hahirwa umuntu yari yarahuye n'amajambo. Imana irambariye ngo mw'iri teraniro, mw'iri koraniro ryera, Imana iguhaye amahirwe mashasha. Subire mu kibanza kumbure wabyumvise. Iguhaye amahirwe mashasha. Iguhaye yandi mahirwe. Imana ivuze ngo iguhaye amahirwe, aba yari yarigeze kuza abantu bakayica, abantu bakayonona, ibyiza bikaza kuri wewe abantu bakabyonona. Imana igiye kugurura urugatamo ntazoshobora kugugana ku buzima bwawe n'ubu. Hari ibintu Imana igiye gukora mu muryango wawe no ku buzima bwawe. Nimuzamure ibiganza ku mwami wacu Yesu. Reka manurire umuntu umwe gusa, ndabona amasaha yagiye dusenga. Wewe Chare wowe uri ufise imbaraga. Mwese murazi igiti cy'umurinzi? Igiti cy'umurinzi urakizi? Ubuzima bwawe baboyana ku giti cy'umurinzi. Babwira ico giti naco kirabishura. Barakibwira ngo wagitiwe, uyu muntu uzumuturindire, uzumuzigame, umucunge, azoshake ave hano aje muri Amerika, aje mu Bwongereza, ntazigera aroranirwa. Niko bavuze. Ako mumvise byavuzwe n'Imana, byavuzwe n'abantu. Baravuga ngo azoshaka agenda shike, ntazigera aroranirwa. Ariko umvica Imana nayivuze. Haleluya. Umvica Imana nayivuze. Muhagarara inyuma, muhagarara inyuma, muhagarara inyuma, muhagarara inyuma, umufite. Imana yo mu ijuru iguhaye amezi 6 y'amahirwe. Kuko ubuzima bwawe aheze imyaka 16 irenga, imyaka irenga 16 barugaye, barashize ko n'amagufuri n'amagufuri. Baravuga ngo ntahazogera. Niba bakurema, niba batumye ubaho, yakabumbye n'iyikamena, uriho kubera Imana. Imana ishize amezi 6 ku buzima bwawe, aho ugiye guhaguruka mu zindi mbaraga, mu zindi nkomezi, mu bundi bwiza, mu zindi nkomezi, mu bundi mugisha. Imana irakubohoye muri aka kanya. Imana irakubohoye muri aka kanya. Wewe waratanzwe mu muryango iwanyu, wewe waragurishijwe mu muryango iwanyu, watanzwe y'igitambo, watanzwe nk'ikimazi. Ariko iyi sange iriko ndavuga, ndabona ubushobozi bwa Kristo buriko buracagagura ingoyi, buriko buracagagura imigozi, buriko buravutagura ikintu cyose cyaboshe ubuzima bwawe. Ubushobozi bw'ijuru buriko buragukura kuri icyo giti cy'umurinzi, ugiye kurindwa n'Imana. My God, ndavuze ngo imbaraga, ndavuze ngo ubushobozi, ndavuze ngo ububasha bwa Kristo mu izina.
bushobozi, mu bushobozi bw'Imana yampamagaye. Ciyo migozi iri ku maguru, ciyo migozi iri ku maboko, ibyo bangirije ku buzima bwawe, uyu mwanya nino saha urabohoka. Imbaraga z'Imana zirakubohora, ubushobozi bwinshi. Nimumutunga ibiganza, nimumutunga ibiganza, nimumutunga ibiganza. Arabohoka mu izina, arabohoka mu izina, arabohoka mu izina, arabohoka mu izina, arabohoka mu izina. Lekura, rekura ubuzima bwiwe, rekura amaguru yiwe yinjire mu mugisha, rekura amaguru yinjire mu mugisha, rekura amaguru yinjire mu mugisha, rekura ibirenge bye byinjire mu mugisha kwa jina la Yesu. Iyo migozi bosha amaguru, cika 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 cika. Rekura 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 aho mwinjiranye n'aba ari musohokana mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mutunga ibiganza mu musengereye. Toka 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 toka. Arabohoka 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 arabohoke 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi menshi. Nimuzamure ibiganza ku mwami Yesu, nimutele haleluya. Wabohotse, wabohotse. Abantu bagiye kukubona batangare, famiye yanyu igiye kukubona itangare. Kandi nabona ibicaniro byo muri famiye yiwanyu byagukurikiranye, ibicaniro byo muri famiye yiwanyu byagukurikiranye. Imana iravuze ngo bikuvuye ko muri aka kanya. Famiye yanyu yose yaratanzwe, famiye yanyu yose yaragurishijwe, ariko biciye muri wewe ibintu birahindutse. Abo muvukana barabohotse, famiye yanyu irabohotse. Ari umuntu ari muri ino koraniro yizera ko ari Imana, wazamure haleluya. Muhaguruke, muhaguruke vuba na vuba mwese. Tunataka kuwasha moto, tugatwatsa umuriro mwaka gani. Yarutse guhagarara mwese. Hagarara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuntu wese afate ikintu cyo afise, ufise sakame uyifate, ufise sakame uyifate, cyo ufise ugifate cyawe, sakoshi yawe uyifate. Eliya abwira abantu, arababwira ngo nimunyegere. Eliya abwira abantu, arababwira ngo nimunyegere. Namwe nimwegere gato. Wegere intebe y'igitangaza. Ndavuze ngo wegere intebe y'ubutabazi. Iki gicaniro ni cy'ubutabazi kuri we. Eliya abwira abantu ngo nimunyegere, batera intambuko. Nawe uteye intambuko, Imana iguteza izindi zari zisigaye ku buzima bwawe. Ntabwo uri kurabyumva, ntabwo uri kurabyumva. Haleluya. Imana iguteje intambuko. Fata ikintu ufise mu biganza ugishire ku mutwe. Icyo ni gisubizo wikoreye. Kigumizeko, kigumizeko. Ai, abantu badafise ikintu na kimwe hano. Ai.
igitangaza kirabaye. Ico ni igitangaza wikoreye. Iyo ni inyishu wikoreye. Iryo ni isezerano wari waje gusaba wikoreye. Iyo wari waje gusaba amafaranga urayikoreye. Iyo wari waje gusaba urugo uragwikoreye. Iyo wari waje gusaba abana, ariko mw'abantu b'Imana mwe ntabwo muhari. Nimba wari waje gusaba gukira urabihawe. Nimba wari waje urwaye, Imana iragukijije mu izina rya Yesu. 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 Imana iguhuje n'igisubizo mu izina rya Yesu. Imana iguhuje n'inyishu mu izina rya Yesu. Ndumva ubushobozi bw'Imana buriko buragendagenda. Ndumva imbaraga z'Imana ziriko ziragendagenda. Gumiza ico wikoreye ku mutwe, uyumirize amaso yawe. Ureke ivyo vyuma, umwanya gusenga wageze. Senga. 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 Menteliada. Testify God. Ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Kristo. Imbaraga za 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 Kristo. Yesu arambwiye ngo tura ico kintu washize ku mutwe gishire hasi. Uko niko tuye ikibazo wari wikoreye. Uko niko tuye ingorane wari wikoreye. Litetele baya zafa. Liteko simiria. Zamuri ibiganza. Rataya miria. Teketaya. Ubushobozi ugutuye bya bibazo, ugutuye ya ngwara, ugutuye wa murozi, ugutuye cya kibazo, ariko mw'abantu b'Imana we ndabona umuriro w'Imana uri kuramanuka mw'iri koraniro. Imigozi yaribosha amaboko, imigozi yaribosha amaguru, imigozi yaribosha mu mutwe, imigozi yaribosha akazi, imigozi ariko iracika. Bandanya gusenga. Sogeza mwegeze hano umuntu. Kwa jina la Yesu. Iyi niyo saa yawe. Uyu niwo mugoroba wawe. Kwa jina la Yesu. Zamura ibiganza reka gusamara. Abari bafise ibibazo by'ingwara mu nda, abari bafise ibibazo by'ingwara mu mugongo, abari bafise ibibazo by'ingwara mu birenge, mu maguru, Imana iriko irabohora. Baraka zima. Nasikia nguvu za Mungu ziko zinatembea. Kwa jina la Yesu. Toka. Senga, bandanya gusenga. Bandanya guhamagara. Tumbi imigozi irikiracika. Uyu mwana n'uwande. Uyu mwana. Rekura. Rekura umukobwa. Rekura umwana w'Imana. Bandanya gusenga ndumva umuriro. Nasikia moto.
senga 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 abazimu barasha abazimu barahiye abazimu barahiye senga kwa jina la Yesu. Zamura ibiganza ariko mwabantu mumeze gute? Humiriza amaso senga, humiriza amaso senga, humiriza amaso. Umuriro 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 uri kuramenagura amabuye umuriro 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Senga ariko mumeze gute? Uhamagara Imana, uhamagara Imana, uhamagara Imana, uhamagara Imana, uhamagara Imana. Turira 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 turira. Parakasima 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 parakasima. Dachiyo migozi 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 dabutagulia migozi dabutagulia migozi dabutagulia migozi dabutagulia migozi dabuta rekura 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 rekura. Ubushobozi 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 kubita wazimu 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 shwanyaguza ego ego bandanye ukanyene bandanye ukanyene bandanye ukanyene bandanye ukanyene kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Umuriro 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 moto 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 baraka zimani baraka zimani baraka ariko aba mama muri mubiki hiyo okozi b'Imana aba mama muri mubiki kubita wazimu kubita wazimu kubita wazimu kubita wazimu kubita wazimu kubita wazimu kubita myuka kubita myuka ndakubohora ndakubohoza ndakubohoza n'izina rya Yesu. Bushobozi 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 zamura ibiganza zamura ibiganza zamura ibiganza ndumva ndumva ikirere kiriho kirahinduka ndumva ikirere kiriho kirahinduka ndumva ikirere kiriho kirahinduka senga 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 vuga ngo mwami Yesu 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 mwami rekosando rimini ya zagruria tege katurira menagura kubita menagura kubita menagura bomora menagura randura menagura shkwanya gusa mizina rya Yesu Kristo mizina rya Yesu Kristo mizina rya Yesu Kristo mizina rya Yesu Kristo. Senga 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 n'umugoroba wo kumenagura n'umugoroba wo kubomagura kubita menagura kubita menagura kubita menagura. Uyu ni umunota wa nyuma, iyi ni saha ya nyuma, iyi ni senga 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 kubita 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 pomora.
kubita amange tengetse kubita ibyakuboshe, kubita ibyakuziritse, menagura ibyakuziritse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha. Relelele ndamano y'umuriro, 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 ndamano y'umuriro. Moto 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 moto. Ay 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 ay. Nimuzamura amaboko, muceceke, uhumirize amaso yawe. Buri mwebwe ariko aragendagenda n'ingabo, buri mwebwe ariko aragendagenda n'ingabo z'ijuru. Hari abamarayika bafise inkota zaka umuriro bariko baragendagenda. Hari umuntu afise umugongo umurya igihe kinini. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana ziramanutse. Letepa toka 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 toka. Ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Fire, 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 fire. Hehehe, hari ikimana kirakora, 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 hari icyo muhemu yari karakora. Ndavuze ngo rekura, ndavuze ngo rekura, ndavuze ngo rekura wacagowe, rekura wacagowe, murekura uyu mwanya nyene wa daimoni we mupfemo. Ndagutera ubwoba, ndagutera ubwoba, mupfemo izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Mana urakoze, Mana urakoze, Mana urakoze, urakoze Mana, urakoze Yesu, shima Yesu. Abafise ibibazo mu mihogo, abafise ibibazo mu nda, hari icyo Imana kirakora, hari icyo Imana kirakora, hari icyo Imana kirakora, hari icyo Imana kirakora, hari icyo Imana kirakora. Hari umuriro, hari umuriro, hari umuriro, hari umuriro. Hari icyo ijuru riko rirakora. Mesia, sambura, bomora, sambura, bomora, sambura, bomora, mu izina rya Yesu, bomora. Abazimu barahiye, abazimu bakurarako, abazimu bakurarako, abazimu bararako ubuzima bwawe, abarozi bararako ubuzima bwawe, baratsinzwe. Mana we, 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 Mana we. Sangangura, 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 kubita, 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 kubita. Abadaimoni bakurarako, iyo mizimu yakurarako, iyo mizimu yakurarako, iyo mizimu yakurarako, irakurekura, irakurekura, kwa jina la Yesu. Suyu mudamu uko tele te 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 retele tei maiwo aya bashakataya baragazima. Hari abantu satani ararakindira ko mwijoro, hari abantu abarozi bararakindira ko bw'ijoro. Umviriza, Imana iragutabara n'ukuri, Imana iragutabara. Aya ya 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 aya. Senga, senga uvuge ngo ndabikumumuye, 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 ndabiku aya ya 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 ya. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.
Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Zamura haleluya. Teri rya kabiri. Teri rya gatatu. Teri rya kane. Mana we. Teri rya gatanu. Turi ku munsi wa gatanu. Turi ku munsi w'intsinzi. Turi ku munsi w'intsinzi. Zaburi rya gatandatu. Zaburi ry'indwi. Akarura umuntu atsinze. Akarura umuntu atsinze. Intsinzi irabonetse. Intsinzi iragaragaye i Karumeli. Intsinzi iragaragaye mu muryango wawe. Intsinzi iragaragaye mu bana bawe. Intsinzi iragaragaye mu rugo rwawe. Semeni haleluya. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Mwashaka gusubira inyuma gato. Muri iki tuzokomeza. Haleluya. Hari abantu batatwaye envelope. Kwa gatatu batari hano batanase envelope. Tuzozana izo envelope zirimo imitwaro yacu, ibibazo byacu twifuza guha Imana kugira ngo ibikemure. Utegure n'ikimazi n'ituro ushiramo muri iyo envelope yawe. Niba ari umuntu atayitoye, boshaka kuma envelope akayitora. Umuntu atatoye envelope kuwa gatatu azayitora. Yesu ashimwe. Nage muragenda tutarangije mwihangane gatoya turangize iminota 3 gusa turangize. Mwihangane turangize ndababwira ingene tuzokora ejo.
ejo abo bishobokera abatari kure bishobokera mushobora kuzinduka ejo isaha imwe tuzoba dutanguye gusenga saa moya tuzoba dutanguye gusenga saa moya tuzosenga tuzofata n'isaha yose yo gusenga kugeza saa 2 hanyuma abaririmbyi batangire ejo muribuka amasengesho twakoze cagiye ngene yarameze ejo muzinduke saa moya zuzuye tuzobe dutanguye isengesho twese turi kumwe muretse ivyo vy'umuntu gato ejo fata iyo envelope yawe wajanye ugende ushiremwo ivyo wipfuza gusengera ushiremwo n'ikimazi cawe ejo tuzobisengera hanyuma muzobizana dimanche tuzofata umwanya tubisengere upfukame kuri iyo envelope yawe hanyuma dimanche tuzosengera abantu badafise ubuzi dusengera amadiplome yanyu dusengera amapasiporo yanyu abantu bakeneye kugira ingendo muravyumva kuwa Mungu mwe muravyitegurira abantu bakeneye kugira ingendo abakeneye ubuzi abakeneye amapromotion bakeneye kuduga ukeneye kuva mu kazi warimo kaja mu kandi ko hejuru uzuzane diplome ya tuyisengereje muranyumva muri iyo bahasha uze wandikira Imana wandika ikete wandikira Imana tuzozakira kwa Mungu murabizi n'umunsi special wo kwirigwa imbere y'Imana tuzirigwa hakuva mu gitondo kugeza ni mugoroba inyuma y'amasengesho muzoraba kizo yabo ejo ababishoboye muzinduke nimutanaza nzofata uyo mwanya ndawusenge jenyine hanyuma mubandanizaho byari bigeze mugabo na nipfuza ko uyo mwanya bo bishoboka twosengera hamwe saa moya tukaba dutanguye twese isengesho tugeze saa 2 isengesho gisaha yose hanyuma tubandanye abarindwi babandanye duhejeje gusenga Imana ibagirire neza ubuntu n'ukuri n'amahoro bibane namwe mu izina rya Yesu mwakira umugisha w'Imana bana umwanya wo gusenga utubanye muto umwanya w'ijambo utubanye muto tuzobandanye